Ini scanner. Ego ni scanner nini cyane ishikana 64 barrets. Irakora gushika hagati ya scanner nka 30 na 50 ku munsi. Uvuga ko bari yambere ha mu Burundi ndetse no muri aka karere wotora nyinshi. Ego. Aha rero niho dushira indembe cyane nimwe bita defibrillateur. Ego. Bagikubise ku mutima kirungi ku nguvu cyane kigakubita umutima ugacuvyuka kabisa naho bawasinze. Uti wa mutima wawe vyuka umuntu abandanya baho. Yego. Wow. Murabona hari byose kiya ni ya moniteur nkuko nababwiye icumba cyose igitanda cyose kiba kiriko moniteur. Tuza kumenya nyene umuntu arahema ngene umurindi w'amaraso w'umeze byose igene umutima uri kuraterera umunota ku munota isaha ku isaha. Bisigura ko uri ngaha umutima wawe muganga wa office mu minwe. Office mu minwe turabira muri kida cuma. Aha nikindi cuma iradiyo ipima ibere. Bisigura ko aha muri service ikijanye na kanseri y'ibere ari ushobora kuraba umuntu nimba yigwaye cyangwa atayigwaye. Yego. Hari abantu bakunze kuvuga ati kira hospital n'ibitaro bivura neza birimo abahinga badasanzwe ariko ikijanye na accessibilité des prix ati ni ikintu gikomeye cyane. Bega kubiduga cyangwa hagira ubwako ko kwegera aho mukorera muri kira hospital ubabwira iki? Mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho muherereye ndaba kuri micro nije nyene juste garima camera mwita umusaza ndababwira ko twatewe iteka turi mu bitaro vy'akarorero haba mu Burundi no mu karere. Iyo uvise kira hospital kira si gifaransa cyangwa icongereza ni kirundi kituma umuntu amenye yuko imbere yuko agira amagara meza naho yokononekara hari ababijejwe baba mwifuriza gukira. No musire turi kumwe n'umuyobozi w'ibitaro kira hospital na ubundi Dr. Canedius. Ndabaramusanya kubaho umuyobozi. Ndabaramukije neza gaye. Nizera komeze neza. Cyane. Mwumve ko riteka ridasanzwe kubona turi ngaha muri kira. Murakoze cyane. Murazi ko mudutera ubwishimwe twebwe muvura. Umuntu ni yabagwaye za humva ngo nahora ngo yari muri kira na kandi kabiki. Nibyo. Nibaza ko tuba dushatse kubwira abantu ati ntimusubire kugira amakenga twakize kwera twavuriwe muri kira. Murakoze gose. Mwumva gute iyo muri ko murafasha abantu kugira ngo baronke amagara meza? Yego iyo turiko turafasha nibanga ritoroshe bisaba kwihangana. Iyo ufashije umuntu rero Imana ikakuja imbere ugashobora kumurokorera amagara wumva wishimye ukumva atani ikindi kiguzi boguha uko umubona yaramerewe nabi ukabona nawe amerewe neza. Ico rero nico kiduha inguvu nishaka kurusha n'ibindi byose. Ntwara no 2015 ntwara no 2025 mwari mu kwija imyaka 10 muriko murakora niki kintu mwishimira? Turishimira cyane kubona murabizi yishira hamwe ritangurana ingorane nyinshi. Turishima rero intambwe tugeze ku uko dufasha abantu twarateye imbere gose uko muri 2015 ndabahaye nk'akarorero twatanguranye ibisata 9 gusa. Twari dufise n'abakozi bake bashika ku 89. Ubu rero tuvuga ibisata bigeze ku 25 hanyuma abakozi nabo hafi 450. Murumva yuko twakuze. Muvuga nka wa mwana utwovuga yuko akwije nyene iyo myaka 10 nkuko mubibona. Murazi umwana w'imyaka 10 aba ari umwana aciye ubwenge. Ubu rero turaciye ubwenge turiko turazana n'ubuhinga bukomeye kugira ngo turaza kubatembereza murabe uretse nko muri hajya hashikira abantu bitura ibitaro bita urgence. Turabona yuko dufise urgence zikwije amategeko nkuko tubibona mu bihugu biteye imbere. Gisata cha bita imagerie medicale naco ni twaragiteje imbere gose. Twararose icuma bita scanner ikomeye novuga ko bari yambere ha mu Burundi ndetse no muri aka karere wotora nyinshi. Hanyuma ikindi gisata twishimira ni gisata cyo muri hajya bakorera abantu
hari abita ngo mwibagiro, muga mwibagiro naho bagira inka, twebwe tuyita aho bakorera abantu muri bloc opératoire, kuko uretse ibikorwa ahandi ubu twebwe turashobora gukora umuntu tutiriwe turamwugurura dukoresheje ibyo bita chirurgie mini invasive serioscopie. Twatanguriye muri chirurgie viscerale, turaduga muri urology, eka n'abajya bakurikirana abakenyezi. Ubu nta mukenyezi bacugurura yaba yarafise ingorane zijya zo gusama imbanyi canke afise ikivyimba canke yagize ingorane nka zanda zihushaho zija, tugishirako tucugurura cyane, tubikora par iyo chirurgie mini invasive. Ikintu twishimira cyane, tukaza tuko tuzoguma dutera imbere mu misiza. Twarabonye mwarongeyemo n'ibindi bisata aho musigayemo nafasha abantu abavyeyi bafise babana batumva neza, ugasanga umuvyeyi arakarira umwana ngo ntiyumva kumba afise ikibazo cyo kutumva neza. Bijana na sexology navyo nyene ivyo vyose mwaravyongeyemo. Kuri ivyo vyose mubandanya muvyongeramwo, murabona yuko biba bikenewe kugira ngo Burundi bushike aho butegerezwa kugira ngo dushike mu iterambere. Yego murakoze cyane. Nk'ico mwahereye ko ubumuga, murazi umuntu usanga agendana ubumuga, turamenyereye usanga dafise ukuguru atabona, ariko hariho ubumuga abantu benshi batamenyereye mu Burundi bwitwa kutumva. Twaratomboye turanga umuhinga abizi kuvura ubwo buhinga, rero turabuzana ngaha, turafise n'ibikoresho byinshi, tukabona yuko nk'abavyeyi twabatera akamo. Hariho igihe usanga umwana adakurikira neza mu ishuri, ukibaza impamvu, ugasanga baramukubise bavuga ngo yuko wasamara, kumbe afise ubumuga, agendana ubumuga kutumva. Ubwo bumuga rero bashobora kubuvukana canke bukaza mu nyuma. Aha rero turahimiriza cyane cyane muri maternité, tugapima abana tukabona yuko umwana muri kumwe kuko umusuzuma ko yavutse ameze neza, tukanashiramwo n'ico gishasha. Nibaza ko arakabirya ahandi batavyiyumvira, kugupima nuko yumva neza. Mwavuze na kirya ca sexologue, ikintu kitamenyerewe kuko mu mvugo y'ikirundi, mu mico y'ikirundi, ibintu bitavugirwa ahabona, mugabo biteye ingorane cyane muri ibi bihe mu ngo. Naho twaranose umuhinga, kandi abantu baratanga kujijuka, baramwitura cyane, kuko urashobora gusanga ukutamenya kononye byinshi, kandi hari abahinga bashobora kukugira inama bakagufasha. Ngira murazi benshi mu Burundi turafise ingorane zo kwivura, usanga twarafata ibintu mama nk'abajya bagabo usanga ingufu zabaheranye, bakaja gufata ibintu rimwe na rimwe bikabahitana ko bataba bazi ingene amagara yabo ameze. Urumva rero ni hangiro twihaye kuba ibitaro by'akarorero haba mu Burundi canke mu karere. Ibisata rero turaza turashaka kuko burya amagara y'abantu, umubiri w'umuntu ni ikintu gikomeye, gifise novuga amadimension menshi. Hari n'indi service tuzi tubona mwazanye ngaha, service ya mammography. Beyo mwayivire gute? Mammography iri muri ca gisata ca radiography. Ego. Ni radio y'ibere, naco nurumva ikintu gikenewe cyane muri by'ibitaro bwiza kuba bifise. Kirafasha cyane nko mu ngwara, mboneyeho n'akaryo kumenyesha ko ku kwezi kwahariwe kurwanya ingwara kanseri y'ibere. Ni ikintu rero bakoresha cyane mu gupima iyo ngwara ku bakenyezi, cyane cyane kuva ku myaka 40 n'irenga. Abaganga babivura bahanura ko boza baragirisha radio kugira ngo iyo ngwara bayibone hakiri kare. Kiriho ni radio y'ibere, turafise ni radio yerekana amenyo gusa bita panoramique dentaire, tukagira ni radio yindi isanzwe ibona hose. Bisigura ko umuntu aje muri kira
kiba gisigaye nuko bamuha inyishu bakamuvura ntataho uko yaje. Ego cyane nko mu mwaka uza turibaza yuko na cya cuma bita IRM tuzoba twakirose ni hangiro dufise ico gihe igisata ca imageri kizoba cikwije ibisabwa muri ico gisata byose. Muratubwiye ko hariho ingwara ikunze gufata kanseri y'ibere abakenyezi, mbega abagabo bobo nta kanseri y'ibere bafata? Yego ni kanseri y'ibere tuvuga abakenyezi kuko nibo bakarigwa, nayo ubundi n'abagabo barashobora kuyigwara iyo ngwara ariko ku rugero ruto cyane tugeranije nuko iyo ngwara ifata abakenyezi. Cyo gutuma usanga bavuga abakenyezi muga n'abagabo nabone irabafata. Turi mu gihe mwataguye abakozi bashika 80 na ubu ari hafi abakozi bashika 150. Mbega muravye ikijanye na Kira Hospital mukabona ingene hano mu karere muri murahurumbirwa n'abantu benshi, turiko turabona abakongomani baza ngaha n'abandi benshi mu karere baza kwivuza. Mbega ikijanye n'abantu ingene basigaye babahurumbira, hari imigambi muba mufise kukijanye no kwagura uburaro na rya benshi ngaha baza bivuza baharara? Ego nkuko mwabibonye iyi nzu mu bisanzwe nterahera kubakwa, turacyasigaje kubaka hejuru yindi nzu vuba cyane kugira ngo dushobore kwakira dushobora kwakira abantu 120 gusa, ubwa tukagira ihangiro yuko twoshika ku 200. Hanyuma aha hepfo gatoyi hariho itongo twatanguye kuvugana. Mu bisanzwe iyo tuja bijya bita vision, tugomba ko tuzoba dufise yindi nzu isa nk'iyi izoba irimwo ubuganga buhanitse nka bijya bya chirurgie cardiaque bya recherche, niryo hangiro dufise. Murumva ko Imana tugiye imbere muri ya vision y'igihugu nko muri 2040 turibaza yuko nk'iyo nzu izoba iri kirubakwa, ndetse muri 2060 Kira ikaba ari complexe dushobora no guhingura bimwe nk'imiti, amasolite. Turifuza nuko twogira banki Kira banki na Kira assurance. Wow. Iyo rero niyo mbono twashize muri irya mbono y'igihugu. Mwego murabitubwira imbere ko mudutembereza Kira Hospital nivyo bitaro vya mbere mu Burundi umuntu ashobora kuza agahasiga umugwayi, akahasanga ishuka, akahasanga ibifungurwa n'ibindi vyose. Kubera iki gushima iyo nzira? Hari ikibindi bitaro vyo bigirako akabije nakaye biraheza bigafasha umugwayi iki? Ivyo bintu birafasha cyane kuko murabizi namwe tuva mu mihingo itandukanye. Iyo rero umuntu tukamuha vyose vyakenera, n'ivyo koga n'ivyo kwibrosa, tukamuha amashuka kugira ngo ntihagire imikorobi canke ibindi biva hanze. Ni ikintu ciza rero kugira ngo ibitaro bigume bishajije nkuko mubibona, ntagire ibintu bishobora kuva hanze ngo vyinjire byononere abandi. Kubafungurira nahone kuko dufise abahinga bajya bita aba nutritioniste, kuko murazi imfungurwa nazo n'umuti mu bindi zishobora kugira neza nkuko zishobora kugira nabi. Twibaza rero yuko nkuko biri hanze mu bitaro hanze hose nta muntu agemura nk'ibitubona ino, ni intambwe vyateye. Natwe twavuze duti birashoboka, kandi mu myaka 10 nta ngorane turabona. Twibaza rero yuko n'abandi bovyiyumvira, kuko iyo uvura umuntu baba bamuguhaye ni nka kontra ubuteye, byumvikana rero ko abwirizwa gusohoka ameze neza atakindi cyamwonone. Niyo ntumbero rero twafashe, turavyumvisha abatwitura kandi barabishima. Ni naho muca mumenya ati kugwaye ibi twokugaburira ibi? Ego cyane barazi hari abatarya umunyu, atarya isukari, ndetse
turanigisha ingene bafungura kuko tumenyereye uko umuntu afungura nawe n'umuntu yonze mugabo n'umuntu avyibushe cyane umurengera nawe abafungura nabi. Wow. Urashaka kudutembereza ibitaro? Yego cyane. Mukatwereka. Yego. Turi muri kira abantu b'Imana kumana natwe. Nuko rero nyakubahwa umuyobozi muri ko muratwereka kino kibanza ariko vyongeye hari abantu bakunze kuvuga ati kira hospital ni bitaro bivura neza birimo abahinga badasanzwe ariko kijanye na accessibilité des prix ati ni ikintu gikomeye cyane. Bega kubiduga cyabagira ubwa ko kwegera aho mukorera muri kira hospital ubabwira iki? Bijanye n'ibiciro biratwenza umugwayi. Yego je nibaza yuko hariho abashinga ibiciro vyo muri kira batabizi tukibaza yuko twendi tuzimvye na gato ugiye guharura nkabijya bita ama consultation ya Spécialiste. Yego turi ku 30 nk'ahandi ibu 30 nk'ahandi. Yego tukaba twisunga cyane ibiciro uko biba vyashinzwe na rigashira hamwe y'abandi yitwa Promeri. Yego ngira ngo mwabonye iradiyo ni 25 muri kira iradiyo ni 25. Yego nk'ibintu navyo abantu bakunda kwirukira umuvyeyi aje kwibaruka. Yego bakamugira bile vya cesarienne. Yego nibaza yuko aho iwacu biva ku miliyoni 2 n'igice ntibirengaho. Wow. Iyo hatabaye izindi ngorane. Yego kandi ntazikunda kuba guko twebwe umuvyeyi arashobora no gutaha inyuma y'umunsi umwe canke imisi ibiri. Wow. Bisikura ko bwa bundi kwivuriza muri kira Murundi wese arabishoboye nitwe duhora twitinya. Nimwe muhora mwitinya ni karibu twereke muzosanga ibintu bimeze neza kandi ku giciro giciriritse. Bantu b'Imana ciwe ndanyuzwe turacatembera turi kumwe n'umuyobozi tuvuye muri biho tugiye he kumana natwe kwa kuri ahandi nkuko mubibona iyi nzu. Yego aha tuzocira ko iyindi vuba cyane kugira ngo abo dushobora kwakira mu bitaro babe benshi gusumba abo twakira ubu. Yego akabigerero muri kira nuko iyo kuratembera ngaha ntago wamubumva ibitaro byose ko umuntu arengana kumva abana barira muri kira abana ntibarira. turagerageza cyane ngaha turagwanya ikintu cita ububabare. Yego hama abana turafise abantu bavyize babahendahenda bakaba ico bakeneye cyose. Buryo umwana ari kararira abafise ingorane izo ngorane yataziriho urumva ko bice bigenda neza. Hari umuntu yambwiye ati muri kira kumenga haratekanya atagwa mu ruhari baba barashizeho abaderege bandika rebavara. Oya nibi bwa mbere y'inzu murabona yubatse neza. Yego ibisata barabitunganije neza ku buryo nta bicana canamwo ikintu cyose kiri aho cagenewe. Wow. Nacyo gituma tubona mu makoridoro ataguma haca abantu benshi. Yego kandi bahari kandi abantu amajana 50 bari ngaha mubona haca abantu ngaha bangahe. Bikomeye baraca abantu badutembereza mukaya gato cyatubabwira aho tugiye. Nuko rero umuyobozi aha tugeze ni hehe? ni hamwe abantu bashikira bita urgence. Yego urabona aha ni ku mwango. Yego za Ruseha niho. Yego dufite zitatu zari zine iyindi bakora yihinyanyura. Bisigura ko umuntu agize ikibazo afa kwakura gusa muca munyaragaza kumutora. Turamutora. Yego. Wow. Nuko turabona ni bitaro bihurumbirwa n'abarundi abazungu n'abandi benshi cyane. Ndababwiye ko ari bitaro by'akaroro ku rwego rw'akarere umva bo mparirizaganya kubaho. Oya natwe ryo hangiro twihaye. Yego iyo mubivuze namwe rero biduha ingufu. Nuko aha rero ni kuri akeye abana barindiriye. Yego. Wow. Winjiye rero baye waciye hariya hose. Yego winjiye muri urgence. Yego. Wow. Wow. Ucushikira ngaha bagaca baraba bimwe bita parametre ibipimo vyawe ingene bimeze. Yego vyihuse. Yego ndetse bagaca banamenya bati uyu unukumwakira tudatevye. Yego bakamenya n'ikibanza bagushiramwo uko amagara yawe baba yabonye ngaha. Yego haba hariho umuforoma bizi akora n'umuganga
murabona imashini iki ya yindi nababwira moniteur ifata ibintu byose bakigakikwereka n'ingene umutima uri kuratera. Ego akandi kabijya ni telefone ngaho nabo murakenera kwakura umuntu ari ngaho nta hantu namwe hatari telefone kuko niyo ituma nkuko mwabonye inzari nini tuguma turi kumwe twese turi connected. Iyo mvire umwe ari muri susoro uwundi nawe ari hejuru muri etage hakenerwa telefone. Yego hako wirukangayo telefone iranyaruka gusumba. Ubwo simwe muri yanzira yagabanije uruja n'uruza rudakenewe. Birashoboka nuko umuntu yavuye ngaha baca bamenya bati mu kuvura byihuse cyangwa umuntu yorindira. Aha rero niho dushira indembe cyane bantu baba bari baba bafise ibipimo kabisa baremvye gose. Murabona tujya twatundi tuca tukwereka ingene umuntu ameze. Rero ibitanda mubona si bitanda bisanzwe, ibitanda ushobora kugira kuri bimwe bita massage cardiaque. Bayikora n'amaboko abantu bavyigiye. Oxygene murabona ishika ngaha nyene. Oxygene kajya mbona hajya hejuru. Wow. Iva muri centrale ku ruhande ya imageri gaca mu mamiri nyene kabasanga ngaha. Nta bimwe by'ibicupa usanga guko murazi ko bishobora gutera n'amasanganya. Nuko biriko biza kwindi point icuma naco re mwogifotora iyo rero tubonye vyanse nimwe bita defibrillateur. Aha barazi kubikoresha bagikubise ku mutima kirungi ku nguvu cyane zikombye mbega ntuzeya 360 kigakubita umutima ugacuvyuka kabisa naho bawasinzira. Uti wa mutima wawe vyuka umuntu abananya baho. Yego. Wow. Hari ibintu byinshi kinaco ni kimwe bita ECG. Rero ni nk'ibikoresho umuntu ari ngaha abwirizwa kuba afise. Kugira ngo ashobore kugira ntuze. Ashobore gufasha uwo muntu aje aremvye ari hagati y'ubuzima n'urupfu. Wow. Nuko rero nyakuba muyobozi. Aha rero twaba tugeze hehe? Ni kintu batamenyere henshi bita hospitalisation du jour. Murazi ko umuntu arashobora kuza kwivuza akaremba. Hanyuma bakamuha imiti kugira tumenye ko yamufashije tuca tumurondera ahantu aruhukira amasaha 2-3 canke arenga tubonye amagara yiwe yiyongereye tukamureka gataha. Canke murazi babantu bafise ingwara bagendana ntigihe baje gufata umuti tugaca tumushira muri iki kibanza ciza akaruhuka. Tubura ruhukira ngaha. Reka turabe aho hantu. Akabijya kandi ka hospital. Nuko aho se ni muri vyumba nyene. Muri ivyo vyumba aha hasi dufise 8 ukuvuga ko tushobora kwakira abantu 16. Wow. Turashabandanya. Aha rero murabona hari byose kiya ni ya moniteur nkuko nababwiye icumba cyose igitanda cyose kiba kiriko moniteur. Tubiza kumenya nyene umuntu arahema ngene umurindi w'amaraso wiumeze byose igene umutima uri kuraterera tubwiza kuba tubiraba hajya tutiriwe turabifata bya bindi bagira gutya kiya cuma gica kibiguha mu mwanya muto kikagwa situation y'umurwayi umunota ku munota isaha ku isaha. Bisigura ko uri ngaha umutima wawe muganga wa office mu minwe. Office mu minwe turabira muri kiya cuma. Neza cyane. Hari gihindutse tuca tubibona tukaca tunyaruka kugira ico dukoze. Neza cyane. Nababwiye turi muri kira hospital nituvugira hejuru haratekanye kwa kundi ahari kumara natwe. Nuko rero muyobozi aha tugeze ni hehe? Aha rero ni hamwe nababwira hari ca ya appareil bita scanner 64 barete nshasha kabisa karibu mwirabire na mwebwe. Ntanguye kubona mu kiyo mbona ibintu by'ibitangaza kabisa. Scanner rero uko mwahora muyumva nuko murashaka kwinjira mu kayiraba. Iyi ni scanner. Isaba iracari shasha ni murabe nibaza yuko nta n'amezi 3 iramara iri mu bwoko bwa CMS. Ni shasha yavuye muri izine ahandi twe
dukuriyeko urupapuro. Ni scanner nini cyane, murabona hajya yitwa Somato Go Up. Ego. Kuvuga ko ishikana 64 barrettes. Iyo umuntu ufise 64 barrettes atahura iki? Nuko ni capacité yo kwerekana ingwara naho iba ari ntoyi, kuko ni ibyo bita amakupe bishobora kugira kuri image. Urumva yuko plus les barrettes augmentent, plus la qualité de l'image iba nziza. Ndabumva neza, nta bimwe byo kuvuga ngo umuntu agiye kurondera ngo yipimishe ingwara hanze cyangwa yivuze hanze. Muri kuri hospital mu Dufise SCANNER ya mbere mu Burundi. Ibi byo muri scanner nibaza yuko ubu dufise ibikwiye. Yego ari scanner ntiwo kwirwa urafata indege woza muri kira hospital kuko irashoboye. N'akaburungu kari mu mubiri muwa mwakabonye bashira muri kabisa. Wow. Uko muratubwira ico kintu bega ino scanner muravye amezi imaze mubona ari uburushubuhe bimaze guhereza abarundi ababitura, murabona ko hari icyo mwakoze kugira ngo amafaranga yaratuma umuntu aja kwipimisha mu mascanner hanze amafaranga y'agaciro aguma ngaha mu gihugu narijya muri kira hospital musanzwe murihisha mu Marundi? Ahubwo murakoze kuza kugira ngo mudufashe natwebwe kuyimenyesha. Ubundi nibwira yuko abantu benshi batarayimenya, ariko ni icumba ciza cyane notera kamo n'ibindi bitaro bakeneye gupimwa neza n'abarundi bose yuko buza baraza kuri kira hospital. Nkuko mwabibonye n'ishasha irakora gushika hagati ya scanner nka 30 na 50 ku munsi. Urumva yuko dushobora gufasha abatari bake. No batera kamo rero ko boza twamariho turi dufise abakozi bakerebutse bavyize babishoboye. Ubuhoho baronse icuma gishasha nibaza yuko bazofasha benshi. Aha rero naho tugeze nihiganya ko bamuyobozi. Ibi ni ibintu bita ondire, cyangwa nivyo nk'umuyaga nk'ubugi ugiye kugira imashini ntizime giturumbuka ngumere nabi. Ego. Ibi nivyo bica bibandanya bitanga umuyaga nkuba nk'isaha yose irenga, bigatuma imashini mushobora kuyizimya buke buke kugira ntigire iciba. Ni ikintu gikomeye cyane iyo ufise imashini nk'iyi irayaguzwa amahera menshi kugira ngo ushobore kuyikingira. Bisigwa ko scanner ngaha idahagara ikora amasaha 880. Ego turi mu gihe kira hospital tubona ko kijanye n'umuyaga nkuba atarimwe twava turengana tubone idashika. Bega hajya uravye ibi vyuma vyanyu mukaraba nayo mahondire tuvuge ko mwipanze kugira ngo umugwayi ari ngaha ntihagire ikibazo kijanye n'umuyaga nkuba ashobora kugirana rijya ivyuma byose bifite ama oxygen. Ego ariko dene ikibazo cy'umuyaga nkuba ikintu kitoroshe. Ni ikintu kitoroshe kuko niyo umuyaga nkuba ugiye. Ego turafise ama groupe electrogene zitatu. Ego zifise capacité ya 500 kV. Ego nizo zica zifata hore. Nga murabizi igitoro naco kiratugora gose, muga nta kundi turemera tukakirondera hasi hejuru, tugashimira ababijejwe ibintu batworohereza iyo tuyitungiye muri ivyo. Yaba na regidezo iratuba hafi kuko turafise umuhinga yamaza kuraba ivy'amatara ngaha. Ego iyo vyase naho izo groupe zikadufasha neza cyane. Aha rero umuyobozi ibi navyo ni biki? Aha rero ni aho bita barabira ingwara. Ego barabira les images. Abaganga baca baraba les images zafashwe na scanner zaziza. Urabona ko ari image nziza cyane. Ego nta kintu na kimwe batabona. Niyo bita traitement de l'image imbere yuko baca bahinyisha umuntu baba bahejeje gupima. Mbona ibintu bicafye nk'umutwe hajya no mu bwongo barabonayo. No mu bwongo barabonayo nka bijya byabi bivyimba. Ego canke bijya abantu bashobora kuva amaraso mu mutwe mwe bitavese. Ego barabibona kabisa. Turetse rero nabajya baba bagize amasanganya bakabona ivyononekaye. Bisigura ko ino scanner sakabijya nakabinya. Ni icuma kwero ko babibonye. Nuko turacabandanya. Rero umuyobozi aha tugeze tukaba tugeze hehe?
aha n'ikindi cuma ego iradiyo ipima ibere na cyane cyane muri uku kwezi bahariwe kurwanya kanseri y'ibere. Aha niho bagirira diagnostic igafotora ibere igashobora kubona ibitagenda neza cyangwa ku muntu akomeye. Turakunze kumva ngo kanseri y'ibere irakunze gufata abakenyezi batonsa n'ibindi byinshi cyane, bisigura ko aha muri service ikijanye na kanseri y'ibere ari umuraba ngene mushobora kuraba umuntu nimba yigwaye cyangwa atayigwaye. Yego yaba ufise ibimenyetso cyangwa udafise utaragira ibimenyetso, ni byiza kuba kenyezi bariko barigira imbere mu myaka yuko boza bakagirisha nkuko mwavyumvise guhera ku myaka 40 baravuga yuko ari ngombwa guca muri iki cyuma kugira umenye nyene amagara yawe ameze. Sino bakenyezi gusa, abashinga nayo mwatubwiye ko bishika bakagwara kanseri y'ibere. Yego bewe bo ni ku myaka ingahe bo cyano hano? Ku bagabo n'igihe baba bafise ibimenyetso kuko iyo kanseri y'ibere ku mugabo ni nke cyane, fata abagabo bake cyane, ari nacyo gituma mubona dushimikira ku bakenyezi kuko nibo novuga ko ibangamira ahanini. Ubuyobozi tuvuye hariya muri mammography, ubu naho tuje mutwereka iki? Nkuko mubibonye ni radio ifotora amenyo twita panoramique dentaire. Ego urumva yuko dufise ivyuma byinshi. Ego ifotora n'amenyo. Ego bisigura ko ufise ikibazo cy'amenyo ucuza ngaha bagaca baraba ko umeze neza mu menyo. Wow, cyacuba niki nico wa undaguma yumva ku mwaka wumubwira ngo homigiye nabaza ce ngaba bamurabire inyene bimeze. Ego hariho n'amenyo usanga yagiye nabi. Ego bisaba kuca ngaha bakagufotora. Babana bavuga ati ufise iginyo rihatanya akiri muto baza bakamurabira ngaha bakamunyanya bakamurabire bashaka bamenye inyene bamufasha neza. Wow, umuntu ativuriza muri kira iyivuriza heve cyamwishyura kubara natwe muriko murabitubwira ibi vyuma vyose tuba tubona ari vyuma bidasanzwe, ariko hari abantu benshi bakunze kuvuga ngo bebasha ngo muri kira jenzo bashobora ko umuntu mbega muri kira harazimvye muvuga iki? Oya ntihazimvye namba turavye kuko turisunga ibindi biciro vy'ahandi. Ego hama rero gira ababivuga nta wuzi intumbero bafise, ariko tugasaba yuko umuntu yohishikira yohishikira akabaza bakamubwira uko tubikoresha. Nibaza yuko ugereranije nko mu biri bihugu duhana imbibe ibiciro byacu biri hafi cyane. Nivyo amikoro y'abantu aragoye, ibi vyuma navyo birazimvye. Hariho usanga batadushikira, murazi sinzi wavuze yuko imbere y'ingwara usanga abantu benshi ari bantaho nikora. Ego tugatera kamo rero yuko nkuko yamibikora yohimiriza abantu bakarondera bijya bita amakarata yo kwivuza ama mituweli, bikatuma baronka ubuvuzi bwiza. Abatanga ubwo buvuzi nabo bakaronka n'uburyo kugira ngo kuko ibi vyuma birakenera entretien utarose rero ubwo buryo nabwo bukora mu bindi bintu byinshi. Ego nuko rero umuyobozi mutweretse akama mu kiyaga cy'ama service musanzwe murangura, ubu naho twumva tuje nkuko mwabibonye twashe kubereka amashambre kubera hari abagwanyi gabo bahora bayabona. Ego namwebwe ngira ikindi gihe muzusha kuyabona. Ego nkuko mwabonye hari hanini ntitwabusha kuhabona hose. Narushe abantu bimana ego umenga ndi mu kigobe kabisa. Kubera nagikorwa twaye dufise umunsi no tugira muri sport kugira ngo abakozi bacu binonore. Twagiye rero muri sport. Aha rero tugiye he? Muri sport kuri wa munsi twe twabwiye ngo dushobore kwinonora imitsi, tugire nico bita cohesion yaba abantu bose bakora ngaha bashika 400 bamenyane baganire, kuko sport ni ikintu gihuza cyane n'umugenzo dufise twama dukora uko umwaka utashe. Habona muganga bahanura kugira sport, kumbe namwe murayigira? Twe twayigira kuko amagara niyo dutanga, kandi umuntu atanga icyo afise, nta utanga icyo adafise. Kumara natwe
nuko turi ngaha muri Kira Hospital Ibitaro by'akaroro mu gihugu no mu karere bimaze imyaka 10 turabona mwambaye neza mwambaye tennis za sport ugoma muje hari kuno munsi okay nkuko mubivuze ni Kira Hospital buri mwaka turafise icyo twise journée sportive tugiye ibugarama tugiye kwinonora imitsi kandi tugiranira ubusabane hagati y'abakozi n'abakoresha n'umunsi wacu wo kuryoherwa direction ibugarama turaza kwinonora imitsi hama tugire n'ama activité yandi yose atandukanye ajanye no kunezerwa nkuko mubibona amabus yamaze gushika ikivugo cyacu nkuko mubibona ngaha kuri ino drapeau le droit de guérir le devoir de bien soigner ni ikivugo cyiza cyane yuko dutegerezwa gushigikira abagwayi mu butandukane bwabo kandi tukabaha amaswe ameze neza cyane. Come on, nimuze tugende twagiye ibugarama. Nuko rero tukaba tuvuye Bujumbura tugeze neza na neza mu ntara yagutse ya Gitega yahora ari Muramvya aho benshi bita ibugarama. Murabona ingene abaganga bariko baragira imyimenyerezo inyuma yo kuduhanura ingene twogira amagara meza nabo urabona ko bitanga kugira ngo batange icyo bafise ko kuri ahandi abare n'abakozi bakira ni aba docteur n'aba infirmier n'abandi bose bakora ku ivyo bitaro ndabura ati gumana nanje je sindahindura nitwa juste galeka je mfumo wa shaike black machine black via the camera mwitu musaza narakubwiye ntaco nzomenya sindakubwira kumana natwe Nkuko twababwiye rero tukaba turi kumwe n'umuyobozi mukuru w'ibitaro by'akarorero ha mu Burundi no mu karere Kira Hospital nawe ubundi ni Dr Canesius ndabaramusa agerigira kandi nyakwa wa muganga nabaramukije cyane nizera ko mumeze neza yego nkuko mubibona tumeze neza twazindutse dufise ingoga yego dusubire tubakeze ku myaka 10 ibitaro bimaze bifasha Uburundi n'abarundi eka n'akarere mu bijanye n'amagara y'abantu murakoze cyane tuvuye Bujumbura tugeze ngaha uno munsi ku bitaro Kira Hospital kubera iki mwashimye kuzi Bugarama mwaje mu bikorwa nyabaki yego murakoze nkuko mwabibonye iki gikorwa nticadutse giturumbuka twaragiteguye turagitegura rero uko twacitiriye igihuza abakozi bacu dufise abakozi benshi bashika ku 450 bakaba bahurikiye mu bisata birenga 35 yewe turi hariya ku kazi umwe acaha naho dukereraniye hari aho usanga tutazinanye nkuko babivuze rero nta kintu gihuza abantu y'imikino kwinonora imitsi igikorwa rero dutegurira abakozi kugira ngo bahurire hamwe binonore hanyuma banamenyane kubera basanzwe bakora hamwe biroroha iyo bahuriye ku kazi bagize igikorwa nk'iki nuko mwavuze ko tumaze imyaka 10 nobabwira yuko kuva dutangura iki gikorwa nta mwaka numwe kirasiba niho mubona bashajije bavyitabira kandi murabona ko ari ibintu biteye igomwe yego ibintu biteye igomwe kino gikorwa amajournée sportive hagati y'umukoresha n'umukozi birafise ico vyungura mu kazi ka misi yose narya musanzwe muri n'abaganga mufasha abandi kuronka amagara meza yego biratwungura nkuko ubivuze ubwa mbere
umuntu baravuga mu Kirundi atanga icyo afise, tudafise amagara meza na twebwe nitwoha abatwitura amagara meza. Hanyuma rero nk'abarongozi biradufasha, biratwegereza abakozi tukagira urunani, kuko mu kisata c'amagara y'abantu ni urunani rukora, hariho bakuru hakabaho n'abatoyi, kandi bose badafatanye mu nda nta cokorwa. Nyene ibi bikorwa rero mu kugaragaza gushimangira urwo runani ko gukorana bahanahana ku neza y'abatwitura. Ibitaro Kira Hospital imaze imyaka 10. Imbere ko dusozera ikiyago cy'uno munsi, nihe imigambi mufise yakazoza ka hafi abarundi bitega iki, akarere kitega iki mu bijanye n'amagara y'abantu? Ego murakoze, imyaka 10 simike, twarakoze bitari bike. Ubu novuga yuko mwihangiro twari twihaye twoba turiko turashikira ibice 80 kw'ijana. Mukazoza ka hafi rero turifuza kwagura, kuko turavye abatwitura ntituronka bitwashimisha, dutonka tubaraza cyane cyane bya bita hospitalisation. Ico rero kirihuta, tukibaza yuko mu mwaka canke ibiri tuzatwongeye kwinyubakwa hejuru. Ikindi uyu mwaka niyo twashikiriye tukazana icuma giteye imbere mu karere no ngaha mu Burundi cyitwa SCANNER 64 barrettes, atahandi kiri. Tukibaza rero yuko tuzobarosa na ca kindi cyitwa IRM mu mwaka uza. Iyo niyo migambi ya hafi, nayo ubundi imigambi ya kure hoho tuzoguma twagura ibitaro ku buryo bizoshobora kwakira gushika ku bantu bashika nk'amajana 480. Nka muganga hari impanuro cyangwa akajambo wotekerera abarundi muri rusange kugira ngo twamane amagara meza? Icambere twama duhimiriza nukwipimisha, nukwipimisha guko baravuga bati nukuzitira utaronerwa, kuko iyi ngwara yamaze gushika mubuzi nyene bigenda. Kuri Kira Hospital rero turapima abantu, tukaraba amagara yabo nyene ameze ku rugero rushika kuri 3, kuko umuntu aba afise uburyo. Hama rero tukanabahimiriza yuko boza baragorora imitsi bagafungura neza, kuko burya iyo ufungura neza ukagira agasporo ukipimisha, nukuri natwebwe biratworohera. Sinoba nka wa wundi anezerwa abonye bagwaye, oya ibambewe twe tunezerwa tubonye abantu bafise amagara meza. Mwaba mwahanuye mu manama, mwaba mwateranye ivyiyumviro, mwaba wahaye intege abari amajoro kugira abantu baronka amagara meza. Harakaja mubwira abakozi, abaganga muri rusangi, haba bakora muri Kira Hospital cyangwa ahandi? Abaganga ndo batera kamo kwama bakeye, kwama bafise akakanyamuneza tubabonana, bakaba ariko bakirana abagwayi. Nibanga nivyoroshe, bisaba kwihangana, uburuhe, nta kiguzi bifise. Nama ndababwira nti umuganga ahembwa n'ukuntu umurwayi aba yamwituye akamererwa neza. Nta kiguzi woronka rero nk'umuganga, ni naco gituma nibanga twatoye tubwirizwa kwemera. Ndabahimiriza yuko twokwama tugendera iryo banga, tukatera intege abatwitura n'abatwitegerereza. Ntera kamo n'ibindi bitaro tubangikanye ko vyogira iryo hangiro, tukama mbere ndetse n'igihugu kikabona yuko hari akarusho. Turashimira nyakubahwa umuyobozi. Murakoze cyane. Imana ibahezagiye. Kuza kwindi point idasanzwe, turi kumwe mu bakozi b'ibitaro by'akarorero haba mu Burundi no mu karere Kira Hospital. Ndabaramutsa muvyeyi. Example. Nuko tubonye ngaha mwaje kwinonora imitsi, bega n'abakora mu gisata cy'ubuvuzi barakenera sport cyane gose. Abakora mu gisata cy'ubuvuzi turakenera sport kugira twereke akarorero abandi mu bijanye n'amagara meza. Ego, kubera twebwe ntitujerwe kuvura gusa, tujerwe no gukinga ingwara, cyane cyane ingwara zitegwa n'abantu batagira imyimenyerezo. Iyo umuntu agize imyimenyerezo neza abafise iminsi myinshi n'amahirwe menshi yo kudahura kenshi na muganga. Cyane gose. Iyo umuntu agira imyimenyerezo kenshi, twovuga yuko ari umuti wa mbere. Kwa muganga tugenda kugira turondere umuti, turondere impanuro, hoho ni umuti wa mbere, kandi wewe nyene uri
responsable ya wewe uba wiha impanuro ni ukuvuga yuko iyo umuntu atagira imyimenyerezo aragira stress ku myaka yose ku rugero rwose rw'imyaka ariko aragira stress rero ituma umuntu agira indwara nyinshi abariko barakura baragira indwara y'ivumbuka ry'amaraso yitwa hypertension baragira indwara y'igisukari kubera ugumuri hahandi udata energy no kuvuga udasohora ivyo wafunguye ukagira indwara y'igisukari yitwa diabete ukagira stress ukaba utari wewe nyene nturyame neza n'ibindi muri ivyo byose rero tuhereje kuvuga iyo utagira sport uraraba muganga rero wa muntu agira sport kenshi abonana gake na muganga abamugabanirije akazi novuga yuko sinovuga ko abamugabanirije akazi d'une part mugabo no ku gihugu abafashije igihugu kubera kwivuza bitanga amahera igihugu kiba gihomvye gifise abantu badakerebutse mu gifaransa novuga nti batari dinamike bama kwa muganga ni ukuvuga yuko ugufashije ibitaro kubera ibitaro bihari kugira bifashe abantu bibanagure basubire kugira inguvu bakorera igihugu dutera imbere bafise abantu rero baguma bagwaye igihugu cyacu nicotera imbere imyaka 10 kira hospital imaze ikiyo gishimira nk'umukozi nakaye kajambo bosangiza abama babitura cyangwa bifuza kubitura ku myaka 10 kira hospital imaze novuga nti kubera ari entreprise ijeje amagara y'abantu mu gifaransa je no yishimira cyane gose kuko irafasha ku rugero rwa mbere mu gukinga ingwara mu guha akanyamuneza abakozi turita promotion de la santé rero en général ni kugira tukomeze amagara aho turi hose kira hospital rero muri iyo myaka 10 yaragize promotion de la santé tutari bwabone n'ibitaro bike bikoranira hamwe bigaheba 2 fois l'année bigakoranya abakozi bikagira imyimenyerezo bigaha abakozi enthousiasme no vuga umunezero muri ivyo rero ni ikintu gikomeye cyane iyo mu kazi ufite umunezero uri épanoui bituma mukora neza mukorera igihugu neza tukamenyekana no mu makungu abatwitura basanga turi abantu bameze neza baryohewe bari dynamique rero ndashimira kira hospital kuko ni hôpital iteza imbere abakozi gateza imbere n'igihugu turimo tubashimire cyane kuba muganga murakoze cyane byari iteka ridasanzwe nuko rero nkaba ndi kumwe n'umwe mu bakora mu bitaro by'akarere mu Burundi no mu karere kira hospital nawe suwundi baramuzi niwe yamatwakira neza kuri mohare nyinshi ndakora muse Vanessa amahoro cyane Juste Gaël nizera kumeze neza je vais très bien ndabibona tout va bien tout va bien ariko ikibazo gikurikira turi ngaho Bugarama mwambaye tennis za sport n'abaganga baragira sport cyane gose ahubwo nitutegereza kuba exemplaire y'abandi kuko umubiri utanonoka ugira ibibazo byinshi n'ingwara nyinshi la raison pour laquelle tutegereza kwereka exemple abanyagihugu comme ça nahazoza muri consultation cyangwa aje kwivuza umubwiye ati il faut faire le sport ça aide akumva yuko sport ari ikintu kiri very important mu buzima ava yuko tumuha n'ama traitement y'imiti imyaka 10 rakwiye ibitaro kira hospital bibayeho mu Burundi kuguhera mu kwa gatatu 2015 gishika no mwanya imyaka 10 iyi myaka 10 ishitse ukora muri kira ivuze iki kuri wewe kuri je vraiment numva yuko ari ikintu cyo gushima kuko ki hospital ni bitaro byaciye mu bihe bigoye et surtout en 2015 twari mu bihe bitoroshe aho umuganga ashobora gutonda ku kazi ntatahe abana bakarara muhira bonyene ariko quand même dushima intambwe tugezeho n'iterambere tuko turagirako parce que ntibyari byoroshe ariko on a pu surmonter twaciye mu bigoye byinshi ariko aho bigeze turashima hari cyo ubwira abakozi bakira hari cyo ubwira ababitura akajambo ko kagakinga rugo tubwira nakaye ijambo numva nashikiriza nuko kubatazikira turifuza ko bayimenya hama kubayizi naho turifuza ko bavuga ibyiza bayibonyeko entre temps uri muri kira tu suppose que ni nkuko uri mu en Europe
ninko uri muri Canada parce que service ziri muri Kira nta n'ahandi hantu uzozisanga ki hospital ushobora gufatwa nkawe nk'uburi kurankamera ugasanga urafashe si place nka tukwinjije ibitaro nta nubwo dutelefona mama juste gare ngo zana amashuka impossible Kirira afise amashuka iragusasira nitubwira tantine ngo uragemura ku mugoroba Kirira kugaburira ntidushobora no kubwira abahungu ati muraca umwanya wose kuturaba turaguha umwanya kuruhuka hama warutse neza à partir de 15h bakaza mu gatera inkuru mahari kagaruka et puis on rentre nuko rero muri make nibaza ko batazikira n'abama badutinya ibiciro juste baradutinya ibiciro ariko badutinyira ubusasha badutinyira ubusa vraiment kiha umuntu ashobora ati kira barazinze ugiyeyo ugurisha itongo et pourtant sivyo barabesha nindakubaze juste gaere nk'akarorero ubu dufate igitabo cyarakenya kugemura mu gitondo saa sita ku mugoroba dufate base dufashe canga arere tuhunangaye ariko muri Kira nta stress yo kugemura nta stress yo kuvuga ngo ishuka zameshe n'umugwe yo muri Kira vraiment guma ari propre yo nkuko natwe dusa antukurayona tugushimira Vanessa kuyindi mfomi bidasanzwe Vanessa je nahura nawe byaca bifana kuri kweza bigaza kuyindi nawe nuko rero nkaba ndi kumwe n'umwe mu basanzwe bakora muri mu bitaro Kira Hospital ndabaramusanya kuba turabagiza cyane ndizera komeze neza cyane gose wowe wimva gute uri ngaha n'umunezero ntangere twazindukiye muri iki gice cyo cy'Umuramvya muri sport muri journée sportif ibintu biryoshe cyane nkuko amagara ntarabwa no kurya no kunywa gusa no kugira sport birafasha ko amagara agenda neza yego ni umunezero cyane n'abakora mu buvuzi murakenera sport sport ni ikintu cy'ingenzi ku muntu wari we wese sport ntiraho umwana ntiraho umusaza bose barayikeneye sport ifasha kugira amagara meza muhanura iki abarundi muri rusangi mu bijanye no kwinonora imitsi abarundi nuko bo kwijukira ibijanye no kwinonora imitsi cyane kuko ari ibintu bifasha amagara meza bituma uburyo bwinshi bw'amafaranga yawe budatakara uja kwivuza ko utagize sport gusa kugira sport bigufasha kuguma umeze neza mu mubiri wawe uti bafashe kugabanya akazi merci ndababwira ko turi kumwe na muganga asanzwe arangura imirimo muri Kira Hospital muramumenyere mwaramubonye mu kiganiro ni umwe rudende umwe rukumbi asubiza umugabo ubugabo kwa kuri ahandi abagabo ubugabo ndabura ko byose ko mbera ni Dr Raoul bijyana na sexology bimubaze kuko nivyo yize ndaramusanya ko wa muganga Nakoze cyane gaye musawa namwe ego nizera komeze neza cyane gose niteka ridasanzwe ndabona wambaye teriza sport ashego kwi sport turembeje sana na muganga arakenera kugira sport ntibiraba ikina kiriya turi mu wambere baruha umva twigubaye muri cyane twicaye tukesha ubwenge bwinshi cyane umwanya munini cyane rero tutakoze sport twogira nuvuga ingaruka ku magara yacu atari meza rumva tuko twifata nk'abandi tugira sport bya tuzitumirira abandi bagwaye natwe turakenera sport cyane umuntu arushe sport iravura uburuhe sport ikintu cyabiri ifasha burya rero si n'uburuhe gusa ahubwo yatuma amagara yawe amera neza haba mu mutwe physiquement ku buryo usanga ukora akazi neza iraruhura mu mutwe cyane cyane n'amagara akagenda neza akamera neza ubyo musanzwe mushira imbere mu nyigisho zanyu hari uko abantu bobana neza ariko vyongeye imiryango ikabandanya imera neza mbega nakaye kaja mu mubwira imiryango abantu bari mu ngo akaja mu batekera kubijanye na sport nakahe imbere ko dusozera muganga ikintu cyambere gaga rero na Ibujumbura twirwa ukazi benshi twirwa amasarago y'Ibujumbura twirwa turushe twirwa twicaye sedentarité rero mpamagarira abantu benshi cyane tw'abagabo kugira sport cyane birafasha kuko urumva wiriwe muri sedentarité wiriwe mu muduga wiriwe mu stress sport iragufasha kugira amagara meza iragufasha kandi no kugira umutima mwiza ego ikakuruhura no mu mutima mu mutwe nako plutôt kugira ngo yambona kazoza tutushike ko tumeze neza ego ndabashimire muganga urakoze cyane gaye nuko turacabananya tubabwira ko kuri ahandi ndababwira ati kuri microphone nyene juste gale kede from our side black machine black mwumvise ko uri icuri kidashobora kukubuza kugira ngo ushobore kugira sport ni ingaburo kujya umuntu yokenera gufungura akenera kugira ngo ashobore kugira amagara meza yaba mu mutwe ku mubiri n'umutima iyo wagize sport uca woroherwa ndabwira kuri micro
yaryo juste gari ni haramba ubuvuzi ni haramba abavuzi ni haramba ibitaro kira hospital ndabwira ati bye bashaza la vista ula ushulo mushulo hushula none